abakobwa ho muri hose kuki mukunda abahungu bafise imiduga why ubonye renda kwimye ucuja kuraba handi rino byabiririmbye ngo best ibyo bintu rero bihagarara nzosa best ubwo burijande bwanyu buhagarare ikibazo tworoshe ibintu kuri makuru murabarije niyo mpamvu muri kumana uvuga nuko iyo kebo ndayibona nzogenda uwo mukobwa aje gukunda gusaka kinga hari wundi yaje kugira yaje ni modoka nyene nziza uyafengera nko muri avant Jésus Christ sawa rero wa mukobwa wewe wanka ibintu twenga wewe wanka ibintu abakobwa bameze uko yanga sinyiriza ibyo nivyo bibakwege hama ngo babafashe ku ngufu anka wanse ikintu wacanga no ibe no ashapure apana ya no irimo ngo oya tugiye kuvuga no ntaso nirimo kuvuga oya tugiye kuvuga oya kandi wowe urabone mu dutahuze uzoba mukinga ibintu byinshi wowe ugiye umuhungu ariko arakubwira ibintu mugiye uyanga urumva ngo iyo ni oya nyabaki ibintu ugasigoreka urindira ugati ntibikunda bana byane nimba naho umva ubishaka uriko bivugisha ibintu bya oya urindira nga kwisembe kiniki mvuga ati twagiye bana ngo paya gucisha hirya no hino wifunagura none ndababaze wahiye tahiye naho ni rete tukiganira tutahe This is Flash TV. We shine to progress. Yes, all right. Hello everybody. Hello once again everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza natwe ibintu n'ubuka ibintu ni umunyenga ini ya TV Merudende ishikiriza ibiganiro byubaka ibiganiro tubona ahandi hantu na hamwe mumaze kumenyera umuhungu wanyu nitwa Ndikuri Alonse Desan of Kadog Tawalo aka Diko. Mubona yuko no munsi nagarutse nagarutse mberewe atari mu buryo bw'impuzo ariko kubera ko ndakikijwe meze neza niyo mpamvu no munsi navuye inyuma ya kamera ndahasiga ireri tazoyi wenyene meri buryo meri bubamfuka yubamfuka watekereje reka meri buryo nitwa Zoe la sage rankamiye Lioneti bifana iri korohera la sage sage kabisa kubera njye zina ryanje usanzwe uri kwitwa cyane n'akandi kantu baguhaye akajya kandi nanje nongeje njye giwanje Lioneti la sage izina ni ryo muntu kabisa zikuna amafone utekereje agasaje wese kaguhumura ko dieza ego kwe ibo bafuganje ndamupresenta by the way yitwa KELLYNA yombuze nkuko aca yibuka umuntu mashatse kwigana KELLYNA umeze neza we nakwankiye ko wivuga kuko wewe urugero uri kurajako nuko tuzatura kuvuga ndabaha ikaze kuri Flash TV 257 murakoze cyane ku mikazi nibaza ko ari bwo bwa mbere tugiye gukorana ego nibwo bwa mbere tubonana kenshi twambana kenshi ariko interview yawe yari yaranse kabisa yaranse waranse kuyima oya ntayo no kwima ahubwo niwe twakomeje kubura guys yitwa KELLYNA nibaze yuko muri ko muramumenya ni akantu niko gasiga no muri kazi ariko arabikora murabe indirimbo yiwe yitwa Baigoro imwe mu ndirimbo ziko zirakora amateka mu Burundi tuzobigaruka ko niyo dukubitiye kabiri namye nirabuko ahantu ko menga ari muri studio Daveje turi gukukinga akantu muri gukukinga kazoza kameze gute mwe mwatangiye kugahonja mwumva uburyo kameze neza indirimbo yiwe yakiriye gute by the way mandira tese ego kwe uyu hayaje nkubiti ko ubu byanga ko ntabona akantu kuri TikTok kandi nkunda gukubana cyane mu tuntu imwe zibiri waramaze kuka TikToking ni watagukurikirana neza ntazitata ahubwo ntumurikirana gobe nije ntabikurikirana umuntu aza kugenda kwira bakasangira bize cyangwa inzu zisavuye mu kanya ushaka ako kantu ako kantu bize aje guhindura pave mu kanyoni ashije chamindu igasangira bize uca wimuka uje kuba kuri onze mu kantu cyashaka bangira ipave kubera iraryoshye tellement kabisa iyo ndimo ni nziza serious nanjye ntabeshe ni imwe mu ndirimbo ku maprete yanje ntiyigera ibura kabisa ari ukuntu buri kurayifeeling ukumva ikujana mu bihe nta muntu nakubwira kusakaje keza urabimbwiye sound like a melody abantu soundinga neza
nanjye nari ndavyiga. Okay, so nibaza yuko nuko tuba twaninjiye guys, mwanya uri na muto n'impamvu utegerezwa kugira ko nka wa mugi w'igisahira. Uno munsi tugiye kuyaga ku kintu kimeze gute, ni nkuko mubidije nkunda kumviriza abantu hirya no hino, umva ibintu abantu bavuga, ni ikintu kiriko kiravugwa hano hanze. Bamwe bati urukundo rwarinjiranywe rurimo ibintu byinshi, ibi nabiri, ariko no munsi nashimiye ko tuvugana ku kintu kimwe. Niyo mpamvu mani yambaje bano bakobwa, ku batabazi nubwo nta presence neza cyangwa bativuze apare yuko mumvise umwe ari umuririmbyi wundi ni nk'umu influencer ku ma social media sivyo? Yes. Oya mama Neza. ndi mumanike basabe mvugisha abantu banzi Influencer nemera cyane. Ariko nako kantu kariko by the way kuko mutaba mushaka ko tubivuga. Ufite nkunda gukurika uko followinga nkabona rimwe ibintu uvuga niko ukabona yuko ushobora ku influence abantu. ashego kwe Keri nawe barana Keri nawe yagize. Keri nabarana biravyo no kuri ntuze yawe. Hari ikiganiro mwakureka abantu bakunze cyane ku rugero rukomeye. Niyo mpamvu mba narabiyambaje nkabazana nk'abantu bateke byinshi mu mutwe, bamwe mu bakobwa baciye ubwenge of muraza kubyumva. Mvuga ati reka twicare bino bintu tubiyagire hamwe. Ni ikintu kivuga ngo abakobwa buno munsi ni aba materialiste. No kuvuga ngo ku bantu batumva ururimi rw'ikinyamazuru, bishatse kuvuga ngo abakobwa buno munsi bakunda ibintu gusumba uko bakunda abantu canke bakunde. Hari ukuntu ushobora gukunda umuntu muga umukundiye icyo bita cyo no kwita nk'amavare ari mohare cyangwa spirituel ku bintu bitaboneka. Ugasanga uvuze ngo nguye mutipe ndamukunda kubera ngo afite mu mutwe kwa ngo ugasanga ibintu byaguca cyangwa umuravye n'inyuma nta kigenda. So abamwe bakabyemeza ati nivyo, abandi ati ntabwo ari byo. Nico kintu cyagaye ko tuganira uko uno munsi. Mwe mwumvise kwanza umuntu ngo mu materialiste mu byakira gute? uko tubitahura bakita amapara umuntu yumva umumaterialiste umuntu akunda ibintu uko yaje kubivuga, atitaho uca umuntu ari, yitaho bw'ibyo afise, nimba ari ubwenge, nimba ari ubwiza, nimba ari amafaranga, ibintu byose biravana nobisha mu makategori atandukanye. Gusa benshi uko bari bivuze bavuga ko abakobwa ari amaterialiste kubera amafaranga. Kenshi nivyo, kenshi bavuze iryo jambo ariko abana baviza amafaranga. Ora ibintu ndiko nimba niko nabyumva kubiri ko ravuga, ndumva umuntu ashobora guprofita ibintu byinshi birenze n'amafaranga. KELLYNA Uyanga nacu no kongera koko nico kimwe. Nico kimwe. Umva definition ya indi nyene. So rero je nshaka kumenya ngo mwebwe muravyemera kwanza, niyo mpamvu urumva ndanagiye n'Imana je ndi umuhungu nange muri abakobwa. Ese koko ibyo bavuga ko nivyo? kuvuga udashikana Ivyo bavuga nivyo. Abakobwa mwino bese bikundira ibintu. Mwe hahiye kabisa hahiye. Ibintu byo kuvuga ngo hari rwa rukundo rumwe umuntu uvuga ngo ni unconditional, umuntu ndamukunda tuntaze n'impamvu ndamukunda. Byihorere ibyo byihorere. Ubu utagira iyo ponyo. Ibyo nibikiwe. Nta jambo uvuga baryumve. Je honestly ntabahenze. Nubwo ntari umukobwa, nta nubwo nemera yuko abakobwa bari ico babavuga. kubera ahubwo je ntahura ko ari nk'ibihe byo byaragiye bihinduka bigatuma abantu bitiranya ibintu. Wowe bivuga uko kandi. Jewe ndabivuga uko nk'umuntu abaye muri society, ibintu ndabiraba. Ngo birabisha amazi. Mu bibaye. Nkabibona mu bibaye. we nturi umukobwa deje Nturi umukobwa. Ndi umukobwa mugabo abakobwa. Nguri guragerageza kubavugira. Reka tubivuge d'abord. So kubavugira komutera urumva. Abakobwa ndababona n'ubu nicaranye nabo, mfise bashiki banje, bisaba abanyi b'abakobwa, ndabona ukuntu baba babayeho. Ahubwo impamvu jari je ndanabizi cyane gusumba. Je mbaye mu mugwi w'abahungu cyane nkuko nanje ndi umuhungu. Nije mbona ahantu byapfiriye. Urabona aho byapfiriye. Je mbona ahantu byapfiriye rero, aho bikosa hanini ni ry'abahungu gusumba abakobwa. Okay, reka manzi ndakwereka akantu gatoya. Kandi tubeshanye, ubwisha ukuri. Abakobwa aho muri hose. Kuki mukunda abahungu bafise imiduga? Barabakunda nyene byanya. Kuki umva ndiko ndabesha. Mukunda dufate nk'ubu bashize abantu babiri ngaha. Umuhungu atagira umuduga n'ufise umuduga. Muri aba babiri dufate bose ni beza se nziza. Uzotora uyuwe. Hanyuma ugira umbwire ko wasiga ikebo ukagenda ku maguru ngo bararara ndagiye. None ndakubaze ubu abakobwa bose bafise abakunzi babo bose bafise amakebo. Hanyuma ikindi kintu nuko bayibuze. Nanzo reka nakubwira ikindi kintu. Ntabwo ushobora kuba uri mu rukundo n'umukobwa iyo kebo atari ufise. Ukigira
novuga iki n'agakinga ebana ugasanga nako nyene wakaronse bigoranye Mugo hanyuma gwa rukundo uri mwanzu udufate nk'ubujede mu rukundo nazowe nifitiye agakinga ntashobora kuza kukoresha umuhungu afise keba ukamwanka ukagumana na jewe ivyo ntibyama vyabaye tukabibona oya izo ni zaka tuvuga oya ndakubaza ni ukuri kw'Imana mvugije mu kuri kw'Imana wocu oya reka ndiye kwivuga no kuri jewe uwo mukobwa aje gukunda gufya kinga ari wundi yaje kugira yaje n'imodoka nyene nziza uyafengera nko muri avant Jésus Christ sino nimbi wanye ta bintu muzomukoresha reka nimone turimo niko twakuze tubibona ngo nibiki mbiza ndakubwira ikintu tureke basi uwo ufite urazi ikintu mwagiye mukonsidera menga turi babiri turi ngaha nawe urumwe ngaha turaje ngo ni wihitiremo navuze wa undi je nsanzwe narahisemo gukunda we already in love tusanzwe turi mu rukundo urumva hanyuma ukaza kuko abahungu ati pressure kwa bakiri mugasanga kunze umukobwa mwiza vre ugitangaza yipfuzwa n'abantu bose n'abanyamafaranga barimo hanyuma umunyamafaranga je akantera mu rukundo ndimo na wa mukobwa akamuresha bikanga je nkamugumana aho rero kadakwereke ntuhagarare ku mahera uri kuhagarara ku rukundo ku izina ry'urukundo rero urukundo uri kuravuga nta rugihari ugo rukundo ugo uri kuravuga nta rugihari ugo rurahari ahubwo ni nakwishi cyane reka kuduhaririza ndakubwira nshobora abakobwa none twe none mwebwe abakobwa umviriza none wakuru umuhungu nanka ndi umukobwa ndikamuga ibyo reka ndakubwira ikintu abakobwa bose nko bari mu Burundi ntabwo ari KELLYNA nazowe Jose ndabiga twase kuri abakobwa ibihe byarahindukiye ubu akayabu akayabu kahiga imbeba imbeba ihiga akayabu so reka kuba muyitiranya ibintu nuzombwire ngo nkunda urukundo rwa ugo ni rwa mumpekure mbabarira iyo kebo ndayibona nzogenda hanyuma ndakubaza ntaco wa muhungu nawe ashobora kuba Kenya umva shaka bino bintu tubice nyene hirya no hino abantu bumva kuri kwapfa wa muhungu nawe ashobora kuba Kenya hamwe ugasanga yikundiwe n'umukobwa w'umunyamafaranga afise amafaranga naye amusumba kandi akamukunda byanyavye ubona biba byagenze amafaranga iyo ngeso barayifise abakobwa bafise amafaranga bafise kandi rero bafise ingeso imwe akunzwe n'umuntu akunda rwa rukundo rwa mumpekure mwamejeje kuvuga akunda kunza niba abana bama bugaranira mu mpangu abavyeyi babo baba bashakira n'abagabo nka vengeance bashaka kugira abavyeyi babo kuko nabitahuye ofete abavyeyi babo bazanira ibintu vyiga bafise amafaranga ngo baba babana gusa waje bwave ndamubwira vengeance mbe mu mocha wanje nje ku muhungu rero abona numva umwe wawe ndi umubandi nyene akenya kandi ushaka kunda kugenda n'ibibandi cenda vyibuye Sitefu wasiro tukiri asanga hari n'umuhungu wo mwibarabara umuhungu wa nyir'umuhungu umuhungu agiri mugaje usanga ari kindi kintu aba yamukundiye pe oya basi ayo usanga ari kandi kantu kaba kamwatira kuri wo ofete reka ndakora abana materialisme yeko ndavuga mbere wese materialisme unyibuka ikintu reka dutandukanye ikintu dutandukanye materialisme dutandukanye profit dutandukanye na condition ibi bintu bitatu tubanza tubitandukanye ko yaje nasanze abantu babyitiranye reka ngire ofete profit kamere kuri ya materialism yo twayumvise definition mwagiye muyihuriza profit sasa je nkubu ndashobora kuvuga ngo ko numvise zowe azi kuvuga igifaransa neza umwe nkaba nikunda nk'umukobwa uvuga français bien acha mvuga ati reka zowe ndamugira umukunzi wanje kuko azoza aravuga igifaransa neza kubera mfise abashitsi b'abazungu nibaza muhira urumva kubera ko ari abitiwe imico y'abazungu niki azobakira neza atangorana ufite ikintu ndagukunda iyo ni profit hanyuma condition nayo ni nkuko je nshobora kuba mvuga ati byanka byoroha ntegezo kuzorongora umugore w'inzobe w'ibisusu umva nakarorero iyo ni condition Lindira mugasi materialisme biri muri materialisme ntuharire ico rero tubanza none profit ico ufise voilà iyo profit none nonza ko materialisme ibintu utagira profit no profit y'amahera amahera yose ari muri profit muri materialisme ndabibutse definition matange mutanga ivuga ngo ni gukunda umuntu ku bintu biboneka cyo bita richesse cyangwa trésor iboneka inyuma ariko hari ayandi mavare Dega arandi mavarera ataboneka n'amafaranga byose abantu baragira donc attirance wasi umuntu twumva abantu sigwa rukundo materialisme itandukanye n'urukundo donc materialisme irimo profit irimo ibyo bikorwa bya condition bitandukanye n'urukundo oya ntibirimo ahubwo biratandukanye birimo byose umva biza muri ensemble y'ico nyene bizamo
gute none nturi kuramprofita none ni profit rero station gusa ni profit ntabizi gusa nyene watewe nawo bana bari materialism none wumva ari gukunda ibintu ngo naka ngo afise ibintu ibi nibi none ugira biharire gute nabwire guys oya ntudu nuko no bita oya nta kibazo tworosha ibintu kuri muraba legend niyo mpamvu muri kumana vuga nuko ni tuko kuri ariko mboje uko kuri kwanyu seriously honestly nako nemera nukuvuga ngo uraza ahantu byaducangiye kandi mise ndagitora ubunyene abantu turitiranya ibyo bintu bitatu materialism twitiranya low profit go profita tukitiranya na condition wanashaka condition mu rukundo zirakenewe none uri kuri materialism umuntu oya materialism na verbe turayikonjika nimbiba uri kuri materialism umuntu ubu uri kugira ikintu bitiki ntuburi kuri mu profit ibyo yifitiye nawe byumviye neza cyabubweye ya ushobora kuprofita mu buryo buri materiel umva hari ibintu materiel voilà physique rwose ntabwo ari materialism ni profit nko kuvuga ngo nkeneye umutipe yateruye rega na profit ibyo byose ubyumva mwumva bigaruka kuri cya kintu nyene bigaruka kuri cya kintu nyene ntuduhende aho twahejeje umva twaferme materialist ako tukave umva ndakubwira aho bose na materialist abiga bose na umva ndakubwira no bizo kimwe nakubwira materialist gute ayo no kantu niko kaje okay wacha ndo kipave kuri wanze okay urumva donc ituma mutama materialist nawe atamaterese mu mafaranga ashaka materialiste mu bindi bintu donc ukamukundira ukuntu ameze manje niko meze ukuntu ameze ukuntu ameze ukamukundira ubwenge bwiwe ukamukundira basi ukuntu ari responsable ukamukundira iki donc numva uko ari urukundo ni attirance exactement materialism si materialism arone nashaze taho seriously bakunzi ba Fresh TV umbanzureke ndazabona ko ari dushaka dufate telefone turabe na dictionary umva nashatse nukuva ibyo bintu wongeyemo niyo nabwiye seso niyo nabwira na mavalere morale ibyo wavuze nk'ubu ngo numutipe ngo afise mu mutwe ugasanga ngo wakunze ibindi wavuze nibiki ndiko je nutakumbira kamata yirabura kandi mbona ko yera banzureke all materialism bakubwira ngo nugukunda ivyo bintu biboneka ufatiye ku bintu by'ubutunzi ukirengagiza za valere z'umuntu zindani zitaboneka izo bita spirituelle nibyo bintu ushobora kuvuga ngo ujya mutipe ngo nubwo akenye ngo vraiment ngo ndakunda ngo bujya vuga ngo ari romantique ujya mutipe ngo nubwo ngo akenye ngo arafise mu mutwe ngo urabana yuko ngo azotera imbere ayo n'amavalere atandukanye na materialism cyane ku rwego rukomeye we nanje ni ibyo nabitahuye umva nabitahuye dikomanzira ndende nanda kwereka ikintu iyo uri kurakora iyo tumuvuga ko ari profit wa profit ubwenge bwanje mugasi materialism mazurindire nanda ko mazurindire okay uri kurakora ico kintu iyo uri kurakora awe kudofuta urumva nkavuga ati umuntu amukunda tasha mukundiye nyene yakudofuta umuntu muri muraba wow ndamukunda urukundo rurinje sino akoga bose bijya mu nda kwigana mwigana uri kumigira iki kwa cyane ngo nzogenda kubyumvira mazurindire rero okay iyo uri kurakora iyo action yo ni materialism niko bavuze okay uri kokora iki action mu gihe uri kurajya amafaranga yiwe witwaje urukundo uri kugirana urikwaje urukundo ese ndababaza oyo uri kura profita iyo profit rero nisho nashaka kutugera ko hari ama profit yemewe ndakubaza ni buri gihe emera gusa ni profit ico titwa cyose ni profit ariko profit zose simbi profit umva ico ni twahejeje naje twahejeje kandi ariko aragihiye ndiko ndanakirondera kugira ndabere materialism umva ndakubwira mutazava mwibaza ngo ndi muri ibyo bintu no kuri kwimana kuno kwibwira banzureke we banzureke amafaranga n'ukuri banzureke ndakubwira ikintu sivyo profit zose simbere kandi kubaza ikibazo ni buri gihe uri amafaranga y'umuhungu byo kwitwa ko ari bibi ni buri gihe byo kwitwa ko ari ingeso ni buri gihe byo kwitwa ko ari ingeso ibiki yaba ingeso yaba nk'ubu jewe undi amafaranga yanje dukundana bose tugaciringa tu amafaranga yanje ukayajya ko ni buri gihe byo bari ingeso reka ndabereka abantu byafiriye ahantu navuze nce nibuka ikintu ufite impamvu ariko haraza n'ijambo ngo abakobwa bubu ngo naba materialiste ngo bakunda ibintu nukubera ko hateye ikintu mu bahungu cyo gukunda abakobwa batari muri level yiwabo ushaka kugera he banzureke ndakwereka ikintu jewe nk'ubu diko imbere n'inyuma nimba kuri account ifise 1 million atarenga y'amarundi uno munsi wa turi mu rukundo gacumbwira ngo ugasanga muri mukobwa rero bangumva ngo bebe nabonye agafone ahantu iyo phone mvuga ya mati ugasanga igura 750 imbere n'inyuma nubwo nagurisha ibintu byose mfise 1 million mu butunzi bwose mfise konkirize ubwo nyene mita nkora mbwira abagenzi banje bango bana ngo umusheri mfise ngo ntaba ngumani ngo numaterese watare ngo akunda ibintu kubera iki ndakenye mugabanzureke
usabye phone ya 750 fisi miliyoni 5 mvuge make mu kwikuzanira ahubwo nzaniruka reka ndababwira ikintu gitangaje wanze wumve umukobwa ukunda iyo uri kuramuha ikintu ukimunezerewe cyane niyo mpamvu uniporta volonté urumva niyo mpamvu uniporta volonté for sure ukiruka mu isoko ukagura akantu ukakajana wumva ujye ugafata yo sije mbona ndamubonye umukunzi wanjye urumva ndakamuhe rindira nimbugenzaho nyene rero ubwo rukundo wagiyemo nimba wabonye rumeze uko siko bose gwagenda ngo ndagenda mugura ikintu ndanezerewe ndamuzana iki urumva ureko soka n'umuntu asoma amafaranga yakadufata ndamutelefone urumva be urumva ukuntu bimeze ndashaka amafaranga nahuye n'akabaza kanaka ucu yandonge acagenda kuririmba ikasa casinyiriza me seri wanje atangura kubaza none amafaranga yaronderera iki birihuta bimeze gute naho bagukunda gute ni nayagutangaza ariko aratumye kandi mviriza ndakubwira ibyo bya materialism nta rukundo rukibaho abantu bose ariko uzumva ubyemera l'amour n'existe abantu bose cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa bose kugira baje mu rukundo ni ikintu umuntu umwe ababuze abashaka kuronka kundi muntu kandi ntacubuzi nawe wenyine uko nyene nacubuze donc ni ikintu kiba kiri muri wewe ubushaka mu wundi muntu none ico umva arico cerekana ko urukundo rutakibaho nta urukundo rukibaho oya urukundo erega nuko gwamye none wewe ukunda umuntu atakintu gitumye umukunda atacu umukenereyeko erega nabasokuru niko bakunda ari erega nako ikintu none shaka ono hari amavalere navuze umuntu utegeza kumukenerako nabasokuru KELLYNA niko bakunda yarabona ati je rero bundageze mu bigero ndakeneye umufasha ndakeneye umukenyezi ashobora kuzira kurara kwa dukogwa mu gihe ntari muhira akanyunganira ari wacahazira na yasuje nta rukundo rutagira ico rufatira ni amakondisero n'ababwira aba bantu gato yakintu uko umuntu mwasohokanye atabe ntaragusaba ataki murakundanye ariko agusabye ibintu uciye umwankira wayushavura yuko ndakwimye ibintu sex wayushavura je tugikuna ibyo bintu twabivuganye ntashaka kujyamana nawe ndabishaka nkunduko nihagera ni nawe niyo plan mariage twagira hano tugenda ukwacu ibyo ni ibintu amafaranga naho mutelefone kubera iki mwamushakije kandi ibyo bintu nivyo bikunze gutuma kumeze zisambuka maze munyumvirize ngo uradukubita ini boy komeye cyane niyo yamaye hagume why ubonye renda kwimye ucuja kuraba handi rinoje yarabiririmbye ngo best ibyo bintu rero bihagarara nzosa best ubwo buri jyane bwanyu buhagarare manzo ndenda bekamariro kirire arafasha kumuza mureke ibyo bintu mureke dukundane mu mahoro n'umutekano byase naho wigumye oya gusa sikeza mugabo nubwo ari kabi oya tukagaruke ko nibyo ubona shaka nubwo ntashigisho kintu kuko biranagaragara ko kurundi ruhande gishobora no gusambura inkundo ese umuntu muri mu rukundo waramaze kumwizera none kwizera mwizera ni ari niyo mwizera nojya kutwataka kandi mwarizenye urabona yuko umuntu ari wiwawe tu uretse ikintu kibatera mwebwe muja mu nkunda ari nko kubipa abari kuguru kumwe ya mukundana mengo umuntu uri kuramwiga ko niko bimeze sasa wa muntu nk'uburamutse waramwihaye ukafati amini love umuntu turi kumwe none ndabona yuko nkunda kumva yuko iyo bezwe ishikiriwe utobimufasha nk'umukabike ibiki kare kutari bwapfa ubu niho waje kumurondera sico nyine navuga nico nyine sico cyakuze none nko bikubwiye nyuma y'umwaka okay kare dufate bikubwiye nyuma y'umwaka imisi majana 360 na nine cyane oya reka bafite yo kahirashye yari hangana ugasanga uwo musi kuko rezami je wana kije ndetse ndagishikiye ugatwambaye umubiri sivyo uragenda uki expose uko ushatse however sivyo umuntu muri kumwe ereka kuba nagukunda no kana kwiyumvamo hanyuma muri iyo misi yose yari hanganye umunsi umwe wabwo ati biranse do me something ugaca wumva ko menga nibindi bintu give me to your happiness ugaca wumva yuko menga nibindi bintu kubera iki rero umuntu atabishaka mutabishaka amavaleur yawe ugenderako amavaleur ameze gute avuga ngo ucyade tuzana ko ngo mumwanya umwaka ngo donc wamubwiye confiance ibintu byo amavaleur avuga guteze n'abagize bagire mariage rurasambuka bigire bibe oya amavaleur nashaka kumenya niye nko kuvuga ngo nzorinda nubaka ibintu bintu ntabikora reka ndakubwira bati pe nawe ikintu cyo barahari turahari mu kimeze gute on se réserve pour mariage mu kimeze gute umviriza nico cyaka kumenya amakenga abahungu bagira aca avuga ngo je nk'ubukere na wanje ninamureka ndagusabye gatoya
Cameraman se kumba mbona ariko rabi. Ukavyemera haraho bazi naho nyene je umwanya umwe no bavugana. Agarata kakazi je sinzemera. Akari. Ako kandi. Kuko ako nakoyo katayirere no cameraman ari professional. Urumva? Tubanza Kandi serious abantu n'abitaro turiko turigisha. Ako kandi azogataniye. Ese ko mwarabanye nk'abazinanye na cameraman. Njenga bamaze guhira hantu. Ya naragize tonara. So tubandanye rero. Uravuga ngo abahungu ikintu rimwe rimwe gice kibatera. Umva aravuga ati Jesheri wanje ninamureka. Wanashaka babo bareka n'imyaka ningahe. Acagira urwagwo kuvuga ngo ninamureka abandi bakabandanya bakaza kwirira ku mboga. Sinzosanga general bihombeyemo. Kandi koko nivyo urumva bama bagwe muri ivyo bintu kazumva uri mu rukundo n'umuntu kumva mugaba bakubwira amadosiye yiwe bakubwira inkovu afise he na he we nta nivyo uramenya niki ntavyuzi niyo mpanga abahungu nabo ari nyine usanga barabaye desperate kavati nanje nkija mu rukundo reka mbanze ngi avance ikindi naco niko navuga ukuntu biba bimeze ariko nanje ibyo byonshikiye mu gihe nabandi mu rukundo nkabana umukobwa tumwe minga ntafatika nta cyizere gikwiye ndamubona none wumva nta mari mitetu habwo arabanza ampe avance nanje nshinza no kurondera ahandi hantu ikindi naco menya abantu barahinduka hankundi umuntu ashobora kubona musohokana ego yarumvise dosiye zawe za kera wari hariya wari kaguru karabeba hose basiye he waratanga donc murasohokanye umuntu yarahindutse basi ni mushasha kuri we nubwo hariho ibintu byiwe bya kera bitari bishasha mwabigumanye mu mutwe mbwa yarahindutse so ushaka nawe mugenzanye kwa kundi kwa kera oro yarabivuyemo rero uciye ubona arakwimye bya bintu ushaka uciye ubundura za afere zose za kera ngo abandi bose warabahanga iki ntuzi umuntu nko bafise ntuzi ukuntu ameze ntuzi nimba yaramaze kwifatira decision y'ibintu ubuzima bwe ukuntu bugiye kuragenda decision wayifashe nyuma utafutigeze unafarwa ku nguvu nuva wa mutipe we kuri afite impamvu yafashe iyo decision yafashe ngo nuko ngo yafashe ku nguvu oya umuntu ashobora gutekana ubwe wagahinduka ku ruhande niho mva yuko wa why ucu bringinga izo afere za kera ntumenye kuri kurakomeretsa n'umuntu ngo abandi bose warabaha kumbe mwarakundana waramwiyorobeka kumwereka ko mukundanye yego ni bomb garazi utuntu twawe mugahageze kuri iyo dosiye yahajya ahantu ahirirwa hugaye se hajya hugara ibintu byose none ni hajya hugara ibintu byinshi akanabyugurura ucuzana ngo abandi ngo aragira ntengo challenge ubonye ko kwimasawa biraheze ibiki bihera ntawe wari usanzwe ukunda nawe wari usanzwe ukunda kubera ibyo wamwumvise ko katanga urazi rero umuhungu nawe ikintu gishobora gutuma umwimya avuga ati je nta kibazo aronke yanzorindira nige hoba wamwijeje kumubwira ati ha hantu wari kuravuga ibana haracari hose urumva nta muntu yigeze amena urugi ruracugaye agaseke aho gateretse n'ubu karacari kwa kundi urumva aho umuntu ashobora kuvuga ati ko wirinze ukaba umeze uko uzokwihanganira kugeza igihe dushitse kwihangira muga ibaze wuje muri relation n'umuntu ibana umugane wabyise ngo ni kaguru karagirana karabeba yamenye inzu ziharurika n'izidaharurika nta na hamwe batamunze agira ubuntu butiza uruge niko tuvyita we nawe umuhungu wirinze uratekana agaca ashaka ngo ugume uri Yozefu urumva none wumva urukundo rwanyu ruzoherera he wowe uri kwa mwene ni nkuko abashaka kuva tereka basi nanje mbanze ngeza aho wagejeje urumva hanyuma twese dupime ku mugozi umwe yeah of course hanyuma urukundo ruzoce duhera erega muri ko nyuma mutanguriye hamwe wewe ari hariya we nawe ugeze ngaho ndabyumva ani kindi kintu nabonye ku abakobwa birakwiye ko mubaha umwanya umukobwa si wawe ndubwiye ikintu ntabwo nyene ngaca cemera kandi simpaka ngo umuforce ngo ugume umusaba ibintu nibukebuke umukobwa niyo abagukunda nimba ico kintu mukizinanye ko musohokana nimba yumva ari prête ntazoreka kukwima muga mugi ari muri principe ziwe yihabwa ati nibikunda mwumvirize mutahure niwo mukunda mwumvirize muga mugi mubiyaga ko mukabiyaga wishofa ngo yanyine iki ngurazo nifate izindi decision ibyo sivyo aho no yerekana urukundo nyako abakobwa turi babana mugihe umwimye naho bishikuga abana aho uburi iyo nayo ni hypocrisie iteye ubwoba mu rukundo muga abakobwa dutahure yuko abakobwa turi babantu ntidutera paya mbere ntabwo tuzi kubwira umuhungu turamukunda ubwa mbere ntabwo tuzi basi nubwo umukobwa basi yo kumva iyo wamvika ifise ntazi kubibwira umuhungu nivyo bintu basi abakobwa twugaye
basi nivyashika mwegera umuvugishe muga mu gihe yanse mutahure no force ibintu hano abandi batipa bashaka guforce ibintu ushaka nguvu kongo umva by force umva bitene ubwo y'abakobwa ngo isigura ego niko muri societe twakuze twumva hari gero umuhakani yaguma yibaza ati nkeka ari kwigirisha ni nabandi sawa rero wa mukobwa wewe wanka ibintu twenga wewe wanka ibintu abakobwa bameze uko yanga sinyiriza ivyo nivyo bibakwegera hama ngo babafashe ku nguvu anka wanse wasi ikintu wacanga no iwe no ashapure apana ya no irimo ngo ngo oya tugiye kuvuga no ntaso nirimo kuvuga oya tugiye kuvuga oya kandi urabone mu dutahure uzobamukinga ibintu byinshi wabwiye umuhungu ariko arakubwira ibintu mugihe uyanga urumva iyo ni oya nyabaki ibintu ugasigoreka urindira ugati ntibikunda bana byane nimba naho wumva ubishaka uriko bivugisha ibintu bya oya urindira nga kwisembe kiniki mvuga ati twagiye bana ngo yagucisha hirya no hino wipunagura none ndababaze wahiye tahiye naho ni wa rete tukiganira tago icara ikiganiro kigira gihe ati wababuze mumbabarire umuntu uzijewe umuntu mubona gashyize ndiko ndabivuga nikindi nikikuri ni satani tuyikubi ndagurambike ko ibyanje bitanzere ariko ntibabifate nko kujokinga gusa guys turiko turiga ibintu nk'ibi tuzabivuga kuko biragisibije ibi nivyo bintu riko atuma inkuru z'uno munsi abana batoya nk'aba rimwe rimwe kumva ngo urukundo ntirukibaho kandi rurahari ruruzi umbabare nimba nk'ufite umwana muto of course umwana muto ya mu myaka yake ego mu myaka gusa imyaka uri macho uri macho ku bintu by'urukundo niki ariko gusa kuvanga urukundo ntirukibaho iyo jambo je ntanige ningira nemera vraiment n'umuhano ntabwo no rurahari wanje aho uri wiyumve ko ndagukunda za urukundo rurahari hakuti nemera rwaratewe mu tuntu twinshi rurimo amakona menshi hanyuma materialisme nimba ihari uno munsi kuva na kera yari ihari nimba koko yo bihari kuko nta rukundo rwigeze kubaho tudafite ikintu rushingiyeko no kuvuga ngo buzaka mwariko muravuga ibintu nca nibaza ibindi bintu mbeho ho ikintu cyitwa sex ni ngombwa mu rukundo ni mpaka abantu bakunda nyico kintu bakigereko ko menga ukuri kwa bintu nuko hari umwanya mwiza bategezwa kurindira ari wo gushika mu rugo leta ikabibemerera bakanasezerana imbere y'Imana n'abantu izo utumva gute umuntu muri mu rukundo kuvuga ngo narimvuze ngo umuntu muri kumwe mu rukundo ni mpaka mugere ku ngingo mukorere rapport sexuelle si ngombwa kubwande si ngombwa kubera donc si cyo kiba cyabaze mu rukundo feza mu rukundo hari ibindi bintu tugiye kugenderaho atari sex byonyine kandi hari abantu usanga bavuze ati jewe ntegerezwa nico canjaneyo nico canjaneyo gusa kidahari basinzohonda iki ndabatahura kandi nari usanga bamuzi kwisha mu byo banya bafite mentalité yabo nuko mentalité zabo zitandukanye gusa je kubwanje singomba vraiment bishitse naho byakira gute nka couple bishika ibyo bintu bakabikora bitari exagéré je mvumva atari kibazo kabanza kibi no guhana amahorere ikindi kibabazi uburyo bwanyu usanga ari butoya ubwana bwo akatoza na 13 batangwa kuryamana hakiri kare basanga n'ico babiziko hazogera kuko bubaka bimeze gute donc tukabisha mu maturité base tukarindira umuntu akantendinga 18 abana beko babyitwaramo nabi vraiment Chawe baza witwaye nka kujya ufite iyo myaka uzogera gukura ugeze uzogera kubaka mugabo asanga umeze gute Ndura numvise Bagusabo nabo barakunze gukura akatangura kwicuza Yabonye izina rye ryamaze kumenyekana atangura kwicuza ntugihindura barakubonye kujya nyene isanga yavuze ati je abantu nacu ncambariye barame ngoma ndabikore neza rero nitazo ego pe ukuguru tuguru nka gushaka iganiro twakora ukugurura amaguru kwa bantu bose kandi uri abahungu basigaye bidogera ibintu bimwe hari abahungu numvise bavuga ngo kuri ko abakobwa bo mutakiciye agaciro urabona umukobwa mukabaraza kwitako ngo twagiye urumva ngo abakobwa ngo uje nko umukobwa wese ndamubonye ubuwe ngo nivyo byonyine ndamubona mu niyo mpamvu mutaha materialiste nkuko mwatangiye mwibesha abakobwa ntabwo ari aba materialiste ko tuvuga ko indero muri utafatanya sex n'ivyo bintu none sibyo ariko navuga erega mfatiye ahantu urumva ngo dusege tubaronka urumva ningo bavuze ngo tubaronka
byoroshe tubaronka uko umukeneye uca umurongo uri kurumva ico kintu none wumva aza kwitwa materialiste gute ata n'ibintu uza kurinda kumuhonga n'ibiti kandi even for free uramurongo oya ntuwite ivyo bintu ni bibiri bitandukanye ibya sex bije ukwabyo ivyo navyo bije ukwabyo ntufate yo cyari kujya mu mutwe cyari ba byinshi cyane umva watso watso abana umuntu mbe ufite umutima wawe uganiriza umwereka yuko atari ngombwa nimba turazi yuko amateleviziyo yaraje baja mu rukundo akikakora no ku mateleviziyo umuganirize abavyeyi bacu batuganirize nabo nagaheza n'abakiri bacu babereka inzira nyayo bareke kuza baragira abana babitangura bazaje usanga bagiye gukura rero bandi tuzobona anya afite ko bavuze na sindagiye kubisira basanga ariko baraza bakwita ko mugani wa keri n'abantu bavuze ati jewe ubuje mu wafudo tu ubunya naco njera je abantu bose aramenye donc ngoma ntibansanga bitangura bakiri bato kandi nabagize usanga ari bato yareka usanga bakwije dutinyezo yashabura kubera arashavura ku arasoma ibitabo ncenda yibona yo gusomera igitabo mu maso ubwo nyene bivuze ko zowe atarigera kubera iki agira iki niki kubera iki niko ushatse kuvuga nana kimwe bandanye uvuga urasoma ibitabo oya basi para gusoma igitabo dosiye jawe yoca zishiraho nyene ubwo nyene kubera ishavu none zowe bivuze yuko nkuranyihenze ko ndasukomeza asukomeza uri muri babandi agoje camora uca wihoreza umuntu aguhaye nk'uwo mwanya wo kuganira nawe urose umuntu muvugana ego kwe ndakubwiza ukuri gusa premièrement je m'éloigne natangura kwiyumvira kuri ico kintu nimba ico twapfuye ko nyumva ndafise ikosa ubwo sirafise ikosa byavuye ko byavuye byabivuze kubera iki ibintu nk'ivyo wonya tusanga bon umuntu acanye atanyegereye wanda kumurondera no kandi ndefu ndabizi naje kuri je nezo niko wamye canke nubundi buzima waciyemo uravuga ati kwa kuntu umuntu usanga amenga afise nk'ibikomere akavuga ati sinkikeneye umuntu anyasamanga ko kuri ibi ni nikondi ni personnalité yanje yego pe ikintu kimbabaje je m'éloigne ntaje nyene sano donc ubucuti bwacu barahagarara neza bama hageze igihe navyumviye ko ntagira iki nje fata decision nafata ati ndayimwereke ndayimuganize ko cyangwa iki rero mpaye iyo chance yo tubiganira mugani wa kera ndakubwiza ukuri prema byose ntabwo ati mbagize ko sinayikubwiye nimba nagize ko sinayikubwiye cyose bivuze ko rero nuwoza kwa approach kumureka ko turavuga wanashaka ugasanga n'umuntu wenga muri mu rukundo ni kakubwira ati tugire ukundi kuntu twigenza we kubwaho aho hantu haraduka ntibipasa tugarutse kuri ico kintu cyase reka ari ndabetu hari ikintu hariho uravuga ku mavalere y'uwawe n'ibintu wemera urushingiye ko kandi akwereke hari ibintu biba pahasi umanzindi hari ibintu biba pahasi cyane cyane ku bantu bakundanye hari ibintu bikunze kuko nyene ofite hariho ka sinzi ukuntu nobyita basi ugasanga feelings zibaye nyinshi ubyisanzemo ivyo ni ibintu byumvikana ivyo nivyo vyiza kandi niho uvuga ati basi umuntu ndamukunda niho ubibonera mugabo nafirinze yaka iza na utayibona ivuye uvuga ati kintu none umuntu nukuva igihe ciza rero cyo bicara canke umuhungu basi yitwaramwe neza yo kwitwara gute ngazitwara tanga kekwiye ke abakobwa bakunda abantu baba hafi mube douce morohe abantu mwibaze ngo abakobwa dukunda gusomana no abakobwa turakunda amakara turakunda umuntu aduhakara turakunda umuntu atuba hafi umuntu atwumviriza amageste mato niyo tuba twise ndabasamaje mwese ngere ahubwo ngize ngo twari dukanguze amageste mato niyo dukunda donc umuntu dekana uko abivuze akwitaho akakubaza uko wiriwe tugaruka no kuri babandi rero mvuze ivyo kubaza uko wiriwe abantu mwira mutavuganye donc le soir aza akubwira ngo akagushwanira ngo agushanira ngo nwagize nta penikatrete yeze bimubaye ashaza gushwanira ngo wanze kuvusha no munsi haho kukubaza icatumye utamuvugisha ahita gushwanira mwige gutahura abantu gutahurana umuntu afite ibintu byinshi acamo mu buzima umuntu aba yiriwe muri stress ziwe kaca ashika muri stress le soir kibaza
Erega ikibazo ni cyakindi wowe urashobora kuri gutamuvugishije ugasanga inbox ufise abandi bantu bavugishije bashika bane Areka ndakubwira niwe priority niwe muntu wa mbere Yego gusa iyo Uri kawibaza wewe. nibyo uca wibaza Ariko siko biba biri. Siko biba biri. Iga ariko kumubaza. la plupart des cas usanga ari uko biri kandi usanga hari abandi bantu bamusamaje hari ikintu dukwiye kwiga imbere ko tuzakupa imanza mwigane mwese personality zanyu zimeze gute ese ko umuntu dusohokanya ameze gute raba nimba musohotse bimuryohera raba nimba muri mu bantu benshi bimuryohera raba nimba muri babiri ariho bimuryohera kurusha hano undi kwandika message bitamworohera basi usanga ari wa muntu uvuga ati nakora umutelefone simi ntakunda cugerageza gutahure nimba abona bimworohera muri kumwe kundi ibyo nyene nimba abona urakata ibyo bintu Nazi kuvuna ivuye. kuri twakujya kuntu twaguma dutwe nta kibazo okay twagira za kukata nimba ubona yuko umuntu akunda gusohoka muri benshi nimusohoke mugani wa mujana ahantu hari abantu benshi ukabona ntabyitayo agomba kubwira mbere mutahe no wifata ukundi kuntu cyangwa yabonye undi muntu aho mutipa ashobora gushavura ngo ngira yabonye undi muntu ngo ngira ashaka gutakubera ibintu yaryohewe yuko turi kumwe no cyangwa ntashaka ko abantu bambona ko dusohokana ntiwibaze ngo ni ivyo yanse kukwerekana abantu turatandukanye hari aba extraverti n'aba introverti so mudutahure nimba ndiyugaye kandi bizoshobora rego hari kumenyereza umuntu mumenyera ibi nibi mbwa hari ibintu udashobora guhindura mu muntu je ntuzonkundisha umwijima nimba nkunda umuco murya ntigikunda so nugutahura uvuze akantu k'ubwenge ariko karimo umutego mu gihe wosanga wa muco unazokundisha umwijima ukunda umuco mu gihe wa mwijima naho wasanga ari nk'ikintu gihurirwa ko n'abantu benshi muri society ugashobora umenga basi wowe uriro abantu bigiruza ne mutundi tuzi iwawe tutaza kubaka Ico kintu nyene murabire kubanza. bawewe Bamwebwe nyene. Nje tumenya hari ibintu utegeze kwiyasira ku bandi wenda kubaza nawe. none nk'uwe wari mu rukundo uzosanga rwo muri wadukana muri relation muri niga mubwe nyene Muri oblige kurabira ku byo abandi bagendera. kuko uri kukupa Muremye. sufre hari umuntu uri kurakupa Bamwebwe sufre mwo muntu dufite nta message ntabikunda none nawe ucumwandikira ntumvugisha iki ni kumengo ntunyitayeho umengo ntunambona ko ari je dusohokana no basi basi hari n'ubundi bishobora kugora gusigura akabura ahantu bihera mugerageze gutahurana musohokana n'uwo mwanya muronse nimba muronse uwo mwanya rimwe mu kwezi canke mw'isomene sibaga mubonane misi yose gerageza mugende mwicara ahantu muri babiri mutekanye mwumvirizanye mutahurane nivyo vyubaka kenshi amakupe nani mwagera mugasimbira hari undi agasimbira hariya muzofatanira he mu kirere muzokoroka hasi mwese amuvunika ukugura azova muri relation yigira uvuze akantu k'ubwenge mbona amenga turiko tunegereza gusoza hari umuntu bahaye impanuro nyinshi reka nanje ngire ko hamazowe araca naheza je nguma nagakuzana kakantu kahera ko ka materialism mbere wanashaka fata ku bintu bariko ravuga nanje impanuro nosigira abantu ni yahe ukuvuga ngo basore bagenzanje tureke kwipasa barebare tureke kwishira mu rugero tutarimwe reka turabe abakobwa turi mu rugero rumwe tutari mu rugero rumwe naho kubera urashobora no kwikundirwa n'ukurenze ubanza uraba urukundo murimo uko rumeze urimo kutagira amafaranga ntukunda ndafise amafaranga ntukunda ako kantu niko nakomeje kwanga ni ukuvuga ngo kugira bya jambo abahungu babuguna kuvuga ngo abakobwa bubu ngo bakunda ibintu ngo ntabakunda bagifise n'ibiki bize bihere nuko tuzobanza tukarondera urukundo rwanyago tugakunda abakobwa banyabo babereye keri ko mingi niko navuga nturi ko byemera kamera mala ngombuza amahoro impamvu mbavuza ko kantu ndanagasubiremo impamvu abahungu benshi no munsi wanashaka abahungu nibo babivuga cyane kandi nibo nyene menga bategeza kubivuga bavuga ngo abakobwa na materialist nukubera ko bari mu nkundo zibarengeye bakunda abakobwa bari kuyandi marevu abandi turiko turakunda aba slay queens baba bafise ubuzima bwabo babayemwe je no kuva nk'ubu je vraiment hari nk'umukobwa nk'ubu ankunze noca niruka nukuri kw'Imana bati ubusigwana ibaze none nimba umuntu munsi ntashobora kurera umukobwa na taxi vraiment kabiri basi mu ndwi urumva wumva nkuye kuja nawe sino ntisonoja mu rukundo nawe nakarero nazo urumva nimba nk'uno munsi waye mu buzima bw'ubustare urakena kugenda nabe taxi turaca mu isoko ndagushopingira akantu basi katari munsi ya 50,000 urumva ugasanga nanje ubuzima mbayemwo no gufungura saa sita ni apen wewe byumva ugasanga umukobwa nshobora kumugurira n'igisuguti cy'igihumbi initira kuri Rwanda ndaja muri kwa rukundo ariko urabona je ukonye dufata ipuwe ndiko ndavuga ari we jewe hari undi mukobwa tuberanye uno munsi nkunze yavuga ati ndafise umuhungu w'igikoma ngoma ndafise umuhungu azi gutanga kiya bidasanzwe ndafise umuhungu atacomborana kubera ni wa mukobwa umuhere na demi ravati wow mbega ibitangaza
ntazo nari niteze mbwa naje gukunda wa musirayi queen agenda n'imodoka yiwiwe sinunamumweshereza n'igitoro cindi wimwe azoguma yabonye yuko urukundo ari imwe rutanashoboka je konkiriza rero nzogera niya kubera nyuma y'ukwezi biranka akavatu n'umutipe siwe zosha mvuga ati sinene nakunze umukobwa ntashoboka no materialist ugasanga umukobwa arafite n'urukundo rwa nyago ahubwo jewe urukundo narutanze atariho ndarutanga aho rutari rero abahungu dukunda abakobwa tuberanye abakobwa b'umutima baracahana abatuvanga abakobwa b'ubongo bacana inyuma ngo narukundo bagifite tubarwarondeye hatariho hari abana bicaye aho hirya bameze neza afite urukundo rwa nyago bizigamye bameze neza mushobora gukundana ntibagusereze je nishobora ngo bizigamye ya bizigamye ndiho nanje hape ndakubwira koresha kumuvuza deje ko vuga ati turondera urukundo ahantu none gazo serious aya ndakubaza urukundo ariko ndagufataga video akantu kari gutesa urukundo bararurondera urukundo aho navuze ko bahungu naturel oya mbirize ikintu nashaza kuva niti twarero ntitubeshanye izo nkundo zibitanga twabahungu ukuntu tumeze urukundo n'ibikohorero byaheze oya urukundo rurahari ni nagwinshi none ntiwitsinze urinze kurondera umbirize rega sinayibwaye arayivuze nawe n'umunye sinayibwaheze uko navanga ubwo rukundo mwe muri ko murarema gukomenga ruzoza mu ndo tucahe ngo ngo nisange twakune twabahungu ukuntu tumeze turazenze muri filme umuntu muhura nko muri ascenseur ukacona oya twebwe abahungu ukuntu muri ko uya katamumva amasantimene arate twabahungu ukuntu tumeze bari ushobora kubona umuntu munyene direct ukumva umutima urateye man ubwo nyene ubwo rukundo kandi ubwo rukundo ntago nkeneye man gusa kenshi ntiruramba abo n'abacrash abo tubesha muri n'ugukurashinga kabisa n'ugukurashinga mbwa rugenda ngo nigo rubi ruranica ega muga kintu nashatse kuvuga n'icahe oya rurateze amani iki azi mwese mucrash bon si mukrashinze mwese kuri party zibiri ubwa rero mumaze mushobora gukurashingana amemta ntibikunda oya none usanga nabibayemo ndeka aho je ntibiba bindi bige bintu nivyo bibi kuko iyo amwe maze kubibwira uwundi swat kenshi ntibikunda kenshi yakorasyo nikuntigira ahubwo murabijamwe bigacaye bara nk'umuriro umuriro ukazima mu mwanya muto ikintu rero nashatse kuvuga ngo twebwe mu mutwe ntabwo nashatse kuvuga twe turakunda tukarondera mbone ko nava kuri wa muntu umuhungu aja kurondera basi ukoresha ibyo bitango no kuresha reka dukunde abantu turi mu rugero rumwe bari kuri level yacu niho tutazotunura ahubwo mbere nuko binakunda umuhungu yoba ari urukundo rwa vrai urabona umuhungu kwa kwenda kurondera ngo turi kuri none kuresha n'umuslay queen wo urukundo umuslay biziza naho kamago ndakwana navyo birabaho raba basi yuko yahindutse yagukunze vyanyavyo ntuzigera ubabara nabwo abutunzi bwiwe ntazobugusumbisha avuge ngo ntibanguriye iPhone nkuko abandi bariko barazibagurira erega biraba nubwo navuze uko umwana w'umurovyi ashobora kwisanga mu rukundo n'umukobwa wa president muga rero uwo mukobwa bisabe yagukunze byanya kumva intwaro ufise igikwanisho ufise imbere n'inyuma kibara urukundo hanyuma ubwo rukundo aba ari gumukonvenkesha mugabo ari inka byo guhigisha utuma mbere umuhungu nuko abantu batabizi biramutse ari ibyo mbere wo kunda umukobwa byiko ko ari hasi yawe kubera abahungu mu rukundo bagoma bameze nk'abagitere n'abamanaje hamwe ubwo rukundo uramumanaginga umere nk'umumanaginga haba mu buryo bw'amafaranga haba no mu buryo bw'ubwenge burya ntidende nagize ko ukunda umukobwa gusumbya mu mutwe seriously umumanaginge mu bwenge umumanaginge ku buryo umumanaginge urumva mutugira ibigugu urumbuke kanavuze ngo mu bwenge bakobwa muri mwitongo ntabasanga nanako urumva sinzi twe nitwe baturive muri relation niko biri aravuga na no muri bibiro genda ubisoma urabe abahungu ni nkazo nkingi nibo baturive b'urukundo ari muri wabatipe ari muri wabatipe mu hasi n'umukobwa atigaye mera kumukobwa muhikiye atavuye karamugaya nakagaye bwala ikintu kimpaye biranezera mugabo apana kumva yuko menga je mbayeho ngo amuhaye imbere ayo n'amakeya mugane ko ndayimanura abahungu kubera ikibazo babibona nabi urigoye dufate nimbugu zishati nimuguriye akantu keza wewe uvuga ngo ni bon wese kabyakira wase utanga kubona umwana amengo nakagaye ukabona arayitoye mbere ego no utayitoye oya ibyo biraryoshe vraiment ahubwo bibabaje kwa Mariwe umuhama sipize buri gihe ukabona umukobwa nta munsi numwe yo kwicara basingwa gure n'agasa kandi ibyo birababaje karagira karapruva urukundo bwabo bayashoma kandi n'abakobwa benshi babigira abana b'ababoss barakunda kubigira ibintu uhasanga umuhungu abibonye nabi oya kunisa ahubwo batipe benshi barakupfuza cyangwa gukora ikintu umuntu mukaza kwigamba ngo ntari naramuhaye iki niki wesha
naye naragize naramwitangiye ndagira ibyo byaraheze kahise karahise wowe ibyo nibikugarukana ngaho uza uvuga abantu usigara bavuga nabe ngo nije namugurira ikintu nagirane hanyuma ikindi kintu je numva nohereza ko Zoe acha fata no kanya nimba afite ikintu bavuga ngo ndakaze muri internet no kuvuga ngo ikindi kintu bagenzi dukwiye kuzirikana burya nubwo abantu bacirengagiza turakwiye no gukunda abantu bubaha Imana ako kantu nubwo abantu benshi bakunze kubagira bakagasiga inyuma karagiye gasambura ibintu byinshi nimwe nababwira ibintu cyo kuryamana menga bisike ari ni obligation menga ni bisanzwe oro bironona ingeso z'abantu ugasanga abantu ingo amakopera gumasambagurika niki ndabipfurije nka mwebwe kuzoronka abatipe bafise ahantu bahuriye n'Imana burya nta kintu kiryoshe nko kuba mu rukundo n'umuhungu yubaha Imana arakubahisha akubahisha umuryango wawe akaguha keya na bya bintu mwavuga ntimushobora kubipfa arashobora kumenya by the way ko naciye no mu ngeso mbari kagavati naraguhise mu nzo kwihanganira akategereza gusa ikindi kintu uzobamwe mu titeranye imene n'intama hari ibintu bidafata there is no handsome boy mbona abahungu nyene abakubatanziko bamvere sanga ni n'umupisikopate rero shate n'ubwo reka ntiwitiranye ibintu reka tubandaye ibyo twari mu iyo sije ushaka nayo uwo ni Imana tuzomusengera nyene Imana imuduhe sino kuvuga ati ngo tumanye twineka ngo aho ngo mwisengera muri korali mbuze uko simbavuze baje biyorobe ariko ndakwipfurije umuhungu yubaha Imana hari umwene aza kuvuga ndazi cyashaka ndazi ko akunda umuhungu afise mama akunda gusenga kacaza yihinduye mu yashuri n'umuhungu wa mbere bira pasteur wa mbere none ko abaje nk'ishusho y'umuntu yiyorobetse ariko mu yandi majambo basi ndabipfuza abantu banyabo abasore bagifisa amavarere bahagaze ku mavarere ku mico myiza iragi basokuru badusigiye barahari namwe mugire amahitamo mu kurangiza reka mvuga aka kantu nubwo ibi byose twabivuze abatipe ntimwibaze ngo abakobwa bose bakunda amafaranga ntimwibaze ngo twese dukunda amafaranga nubwo ibi byose twabivuze ntimwibaze ngo bose bakunda inoti hari abakobwa bafite urukundo bakundana ntuce umukangisha hari abatipe basiyongeza ahita akora ibintu ngasa amafaranga afite iki n'iki bingire l'arrogance mana turagirana mutamara kazi araboneka yuko akaze kabisa basi harimo harajabona kagaye mane ushume ngo baramaze kumenya abakobwa twirukira amafaranga umengo nivyo bidutwara umengo niyambwira ye niye ariko kandi ikindi kintu je no babwira nica amafaranga kwe umukobwa yafise si bibi kuko izi ni ngoro dutegerezwa kubaka zikamera uko dushaka aba rero bubakwa n'amafaranga for it je mfise amafaranga ndi mu rukundo kuko Imana ntacomboza kuyasesa ku mukobwa nkundi niko biri ahubwo gusa kandi byoroha ntaje no kuyahiga handi no babara gusabwo mbonye ariyo washize imbere mu rukundo rero ndi amafaranga nta kintu kiryosha ahubwo gusangira amafaranga ufise n'umukobwa gukunda nta kintu gitwika nkacho so guys ndabashimira cyane kwabanye neza iyi ni Fresh TV make your comment mutubwire ibyumviro byanyu n'abatumire mushaka tuza turabazana nibaza ko mwabikunze KELLYNA mwamukunze na Zoe nibaza ko biba byagenze neza we love you guys hasta la vista ciao ciao This is Fresh TV. We shine to progress.